Abakunzi bimbonesha kure ikaba insamirizi y'ivyiza vy'Uburundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwa YouTube canke Facebook muciye umurwa mwanditse ijambo radio television Burundi bwiza. Aha mubona turi ni mu ntara ya Karusi aho hariko haba ibikorwa rusangi vyo kubaka ikibuga ciza cane cyo mu Karusi. Aha kandi turi kumwe n'abantu batandukanye baje kwifatanya muri ivyo bikorwa baje kwifatikanya n'abanyakarusi muri ivyo bikorwa. Aha rero twovuga nyishira hamwe murabona aha handitse Green World. Green World rero nishira hamwe naryo fise ibintu vyinshi rikora muri iki gihugu cacu byashoboye kwifatanya n'ababene gihugu bo muri ntara ya Karusi. Reka tutumire uyu mumama mubona ngaha atubwire mama ni sawa? Ni sawa cyane. Murakomeye? Turakomeye gose. Mwitwa gute? Nitwa Nzeyimana Gerardine. Nzeyimana Gerardine muramubona ko ari umumama mwiza cyane ariko aha murabona yuko ari mwishira hamwe Green World. Mbe mwamujeje uki muri Green World? Muri Green World ni genda umuyobozi mukuru wa Green World mu Burundi. Murumva neza biraryoshe ni umuyobozi mukuru wa Green World mu Burundi. None Green World ni iki muri make? Green World ni shira hamwe rijejwe ivy'ifumbire kama, ifumbire itica atari ikintu na kimwe cica kirimwo, ifumbire y'amazi. Ego niyo dukoresha mu gihugu cacu. Ego turabona ko mwaje kwifatanya n'abandi umuryango wa bene Samura kwa nabene gihugu bo mu ntara ya Karusi. Kubera iki mwe mwifatikanya nabo? Twifatikanya nabo kubera nabo nta nyungu mu vyo bakora baharanira. Nico gituma natwe duharanira inyungu y'abene gihugu. Tukaca dushaka ko abene gihugu bose barima bakimbura. Nukuvuga umufuko wose uronka amafaranga, umuntu wose uronke ico ufungura, atafumbire ngo utabire isi yacu murumva yuko tutokwimbura vyinshi. Nivyo kamama? Yego cyane. Akajambo bobwira abene gihugu canke abarundi bose muri rusangi bariko baradukurikirana kuri radio television Burundi bwiza nakahe? Akajambo no batekerera nuko bokoresha ifumbire itica abene gihugu bagakoresha ifumbire itica isi, hanyuma ibitegwa bikaza bifise ubuzima bwiza n'amagara meza ku muntu. Ndabahamagariye rero kugura iyo fumbire yitwa fertilizer Green World yitiranwa n'ishira hamwe rya Green World. Iyo fertilizer iyo uyikoresheje ntiwirigura koresha ibijya mu Kifaransa bitangwa maga canke ngo agafuka munwa kubera atana kimwe cica kirimwo, kandi ni fertilizer ikora ahantu hanini nya gose n'umwimbu ukaboneka ku rugero runini nya cyane. Mbega nshishijemo gatonye nk'ihegitari imwe canke zibiri zokoreshwa nk'umufumbire yoba ingana gute bigurwa gute? Akaritiro kamwe kiyo fertilizer ya Green World gakora ku ihegitari zibiri kuva ugitera gushika weze. Nukuvuga nk'umuntu yateye imyumbati canke ibijumpu arashobora gukoresha iyo fertilizer? Iyo fertilizer yacu ikora ku bitegwa vyose, igakora no ku vyamwa, igakora ku bitoki, ku bigori, ku biharage, ibinyantete vyose irakorako. Murumva rero bakunzi bimbonesha kure yuko iterambere aho turi ryama rifise abantu bariteza imbere barifata hirya no hino. Rero ntutangwe kugura fertilizer Green World, murumva yuko kari ifumbire nziza yoroshe gutwara, ushobora kwigira ukarima ugatera ukunguka, hanyuma umufuko wose ukagira amafaranga, umuntu wose ukagira ico ufungura. Turagushimiye mama. Ego cyane namwe murakoze. Ntibagiye no kubabwira yuko isese imwe kubazi amasese ikora ku iritiro, no kuvuga urayivanga ni y'amazi uyivanga n'amazi iyo sese, hanyuma isese 200 ija ku ibido y'iritiro 200. Nimwatangura rero kuyikoresha muzoca mubona ubwiza bwa Green World. Tubatumire rero kubandanya mugira subscribe, abone ku biganiro vyacu ku chaîne yacu, kuko mu minsi iri imbere turamutumira muri studio mama adusigurire neza ahereye ukuntu atwereke n'imirima, hanyuma namwe mushishikare mbega nk'uwo barondera yoba ubunyene yumvise ngene neza ibi bintu yoca abahamagara ku nimero zinga
angahe kugira mu muhe iyo ifumbire? Amajana 790, 198, amajana 292. Ego ntari mitere? Ego turayifise 62, amajana 320, amajana 483. Murakoze cyane bakunzi bacu, namwe murakoze mama. Bakunzi bacu tubashimire kuko mugumba mutukurikirana tubaha bishasha bigezweho. Bumva ko twari tugeze mu ntara ya Karusi, naho ubutaha rero mugire subscribe. Mwari kumwe na Alexine mubona, kuri kamera yari Deborah Ntakisumba. Ciao. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.